Daso kuramutsa kandi akunze Black TV mutumbereye hose ni gwa rukunye tubakunda ni bwa bumwe tuma tubasaba ko mugira subscribe na like na comment ya munsi mukazidubwira emba video sane cyayisa nabi be emission iryoshe ndaryoshe utubwiye niteka kuri twe uko turamenya aho tubwaye naho utagobwa tuhongereze ahama ibintu badayiba neza cyane ino munsi ndi muri VIP yani umwana yaje kuba muri VIP muri etaje gatano abanya gatano kamanya kane siyu ni Bain TURO msaza muzi ari muri Empire Avenue ariko akabatakiriyo bivaye n'ivyabaye mwese muzi ndazi ko twavuze ko nigiye kinini gose muri Black TV nyene ariko ino munsi twashaka tuyage nawe ivyo twatubabwira nawe batubwire nge vyageze meze gute mbega vyatanguye gute cyangwa yirukanwe kandi itego ryaje gute vyatanguye gute reka ndamwakire Bain TURO bikoye fresh nimora wewe nenda sana kabisa yego koza pole sana murakoze umaze kumva jemhere inyuma ntiyasubira inyuma gatoya umaze kumva itangazo magaritse muri Empire beto nka Bain TURO yabifashe bad sana nabi gose kandi narababaye igihe kinini ariko iyo ikintu kikubabaje igihe kirekire uriyakira nyene ndumva yuko ari partie na challenge y'ubuzima tu ntahoraho yabaye rimwe birigisha kuma tezo turaronka tandukanye wanashaka uri kura kuma Facebook ya Sabi canke ivyo wawe ivyo postinga ama social media yawe canke ya handi bose aba fans umaswati Bain TURO mugira iki ungasubira muri Empire Avenue biyane ibintu bisanzwe cyane bimeze kuno we nk'ibintu nk'ivyo kuravyumva navuga yuko ni Imana yonyene kubera je abantu ndabafata nk'ubutunzi bukomeye abantu ndabafata people ndayifata nk'Imana kuko ico people imeje n'Imana bayacemeje kandi ntabwo ari cy'amahera cyangwa ntabwo ari ubwiza cyane ibyo ufise bya mirenge ariko nabantu baba babonye ko uruhabwa uri umuntu uciriritse umva yuko hari ico ubufasha kugira nawe ngubeho nk'abandi kubatabizi ibyo tuzavuga bavuga ati mbega bakavuga iki kubatazi ivyo ari byo sinzi gato ko wabonye video muri Fona Nice gato dusigurire mbe imeze gute zijya video igihe wayifata ufashe ryari byameze duha umuco neza kugira ngo babimenye neza ivya video nari nafashe initiative ko tutosura kuri yo kubera ucumenga tuko turagira prom kandi tuko dushaka kuyikura mu banyagirwa ariko video urumva narabisiguye kenshi video yari nayifashe nk'ibanga ryanje karakabanga nari nibikiye akabanga rero kagira accident karasohoka gace kaba icyaha mu bantu cyo cyaha nanje ntaco nasi naracemeye kandi narafukamye ndasaba imbabazi kuko hejuru y'imbabazi nta kindi gihari n'umuntu ubwiyo gufungura umutima wiwe akaguharira ariko ishimira kandi nubu iyo ndasenga sabira abarundi bose ati murundi wuguruye umutima wawe ugaharira nawe Imana izoguharira kandi nkamusabira umurundi wese yampariye kandi yemeje kumfasha imigisha ku Mana naho bitomushikirawe bizoshikira ubyaraguye kuko ukikoze ciza ntigihera ariko turi nguvuga ati wabivuze cyane twe bakuzi wa Black TV canke abo twabibwiye benshi bamwe batubaza ati mudushikira mu tubazine bimeze habavuga ati ivyo nibisanzwe abandavuga ati ngo ivyo kuno kuno ku bantu mu comment atandukanye wayakire ndibaza mbere wakire comment negative kubya bintu wo ufata gute ndafata nka twaye umuntu kerekana gashavu ndamutahura kuko ndi mu makosa nyene video iyo wayifashe kera niyo nyene yari hari canke imeze gute mbere ndayisohoye kwanza twari utuntu tungahe kubera je histoire yanje ya histoire zose z'ubuzima ndazisavinga nkasiga archive so hariho ama histoire bon si ngombwa abandi bayamenye ariko abari banga we wibikiye kubera nice tumaranye imyaka 3 yose muri iyo myaka 3 ibihe byiza twagiranye ibihe byawe byiza rero haraba fuite y'umuntu ntaramenya neza ariko kuko niba yarayitoye arafise uko yayitoye muri laptop yanje hari folder
top secret zanje na telefone yanje yatakaye irimo carte memoire irimo utuntu twinshi rero tuvuga yuko yaragiye irasohoka kandi n'utundi tumena n'umuntu yanyeretse kandi bon yanyeretse agafoto k'ifoto ya 2018 rero iyi nayo yari kandi phone yanjye yatakaye muri icyo gihe nyene ndagafata ariko ikibazo ni kubera iki icyo gihe cyose atashoboye kugasohora agasohoye rero iyo uri kuragerageza kuyungunga kugira aho challenge nizo kugira abarundi bakubone nabi bagufate nk'igicibwa ariko hari gihe ikitakwishe kigukomeza kandi abarundi baratahuye katari yongeso yanje uwo muntu wavuze ati yaguteye ubwoba wamumenye bon nakubwiye akavideo ka 2018 ariko yanyandikiye kuri Instagram ndabibona nashaka kumenya cyane ariko ndibaza yuko uyu muntu azomukorera amenye n'ibindi bizo ko mu gushikino sahawe ntwamenye umuntu yatanze video zawe zacinga sindamumenye ko hari benshi bavuga yuko ari mu umwana nazi nico komante wazumvise abo birabaho uramaze kubona iyo nk'umuntu w'umusaha apfuye hazi ibihuha byinshi bitandukanye yishwe ubundi yishwe na naka ubundi yagize iki rero iyo ikintu gito kibaye mu kintu cyabonye miliyoni 12 z'abarundi sinibaza ko bo reactinga bose kandi hari abandi bantu mu buzima bafise mind iki kibaye kujija bataramenya ukuri ibyo ni bisanzwe nkuko nundi uvuga ibindi nundi akavuga ibindi mbega iyo phone yatakaye hama ka video kamwe cyangwa hamwe video harimo utuntu twinshi twiwanje abo video bakujyanye cyangwa n'ubundi butandukanye nyene ariko nabwo nyene butoboneka neza nico gituma rero ndafise ubwoba bw'abantu maybe rashaka kubi abikoze no munsi ahandi akazo ugasanga bimeze uko kandi nkagabisha abarundi yuko umuntu wese azosura kungirira ikintu nk'icyo azobaho ashaka no kunkura ku isi kuko naje nzogira ikibazo deja ibi byabaye byononye byarahungabanyije family yanje byarahungabanyije societe byarahungabanyije jewe nyine ubwanje kuko umukunzi wanje ibintu nahisha abantu bigiye kumugaragaro ndumva yuko hari ikintu cikimwaro mfise tukiri ngaho nyevuze ati ibintu wako byabaye byahungabanyije umuryango ntaje kuri impaya nkuko nabihereye ko ranje ku muryango wawe w'amaraso umuvyeyi wawe mama wawe usigaranye bimeze gute uyavyakire gutuma twara njya video ho yarayibonye none yarayibonye ega nkuru biranyaruka kugenda ariko rero mama yari yakinze kubera iki nije mwana mukuru nije gisonse guhindero abandi kandi anyiteze ko kuko hagiye umumaze kubitega ko abana aribo bazomufasha mu busaza so amaze kubona ikintu nk'iki ategeka guhungabana yaradope attention barani bitaro ahandi nkabona yandi mamenace wanje uracangana ikigo bose narahakunda kugwara kuvyeke navyo umuvyeyi wa Nice we nawe gute yarambwiye ati mama ntiyabishimye yaraye ijoro ryose ararira kuvyerekeye Nice nawe kubivita uko biri kose nawe yashaka kwisohoka we yavyakiriye gute gushino saha Nice imeze gute ibaze genda umuhungu narababaye umukobwa nawe umukobwa bari bindi rero ko cyane muracavugana cyangwa cyakundana no cyangwa mwacimuhagarika twohagarika gute gashaho uko ari ingorane zadushikiye twese kandi challenge y'ubuzima hajya mu buzima urugendo rw'urukundo rurimo ibintu byinshi abantu bihanganira kuko nta rukundo cyangwa ruri perfect ngo abantu bagume baryohewe hamamo utuntu ariko utwo tuntu nitwo tubereka how much mukundana mu gihe mwihanganiranye ariko novuga iki twese twaratahuye yuko duhuje umwasi n'uyu muntu umwasi si twebwe umwasi n'uyu muntu yadushize karubanda
ku maposti yawe nabona ejo canke hirya ejo umupostinga abantu gwambe gumusaba ikigongwe n'umuvyeyi wawe n'abari muvyeyi wa kabiri hajya bavye navuze nice yarambaye hafi cyane novuga ndamufata nk'umumeyami wanje ndamufata nk'umuntu nuba mvuga ati nawe nyine ntacyo ndamuhisha ndamutura ingorane kuko iyo umuntu umaze kuba mumara imyaka 3 après urupfu rwa papa akanyereka akasapotinga muri music akanyereka amakosa yanjye yose nkora akayihanganira umuntu abagukunda ubukwire kumuha agaciro hari abantu benshi badakunda guha agaciro ababakunda ariko je ndumva yuko ndamuha ikibanza kinini kuri jewe abavyeyi bawe umva umaze kugira zya post wanze uti mama wanje ndagusavye ikigongwe ibintu vyuko gusaba imbabazi n'abakunzi bawe muri rusangi mbega umunsi wa mbere Bain TURO ahura mama wiwe iyo video yayibonye bayaze gute mbega yagushaba yagute mama ni turabonana ndafise isoni zo kumubona ariko negezwa kumubona kuko iyo ibintu bigishushe ugacigenda kumwereka ubumwishe ariko urareka ibintu bigaturura umva nagwara akaja mu bitaro kubera ivyo nyene ntugaje kumurana none baziwe nkigenda yari gucamera gute en plus yambonye ku video aragwara aciyambona amaso ku yandi it's no good rero narabanje ndamuyagisha buke aho bigeze ubu yarabonye kuko sinari kugenda kumwereka ntaranasigurira abarundi ariko nararindiriye ikintu cyose n'umwanya wacu ndagenda DXiza ku barundi kandi ndabasigurira no kuntu byagenze kuko nawe yavyumviye mu bandi arumva yuko atari ibintu byamvuyeho kuko bikiza abarundi direct bace bibaza ko ari je no nabikoze ariko ukuntu bagiye baronka insiguro kandi si kenshi usigurira abantu ngo babitahure ariko ko nawe barabitahuye byaranyeretse ko n'abarundi bubu bamaze kwirekura kandi bamaze gutahura yuko ingorane zishobora kuba ku muntu nabo zoba no ku wundi tuve ku bavyeyi b'amaraso ujya kuri umuryango wa w'umuziki w'akazi Impa Avenue bakuhagaritse mbega igihe wavyumvise gute iki kibazo telefone yakubwira ati ngo ngatukubwire ko tuhagaritse iki kibazo kimara kuba sati yaranyeretse ko yarabitahuye kuko sadbi arazi kuntu jewe meze kumbayeho ibyo nkunda n'ibyo ntakunda maze kubibona yarambajije ndanamwereka ingene ibintu bimeze byose kandi yarabitahura nta bintu byinshi yabivuze ko twari mu bintu twago turashutinga ibintu ibyo bintu birahera byari ibintu byo kuri Trace birahera bimaze guhera baca rero barasubira kwicara nabo mu nama banze gusubirayo rero niho nabonye post mu bandi umva ntibaragutiva ubwira ati kuya ni nani wabonye gusa post ubwa mbere je nibaza ko bantahuye ariko mu nyuma nagiye gusanga namubajije rimwe nkibona post arambwira ati je kubwanje nene nagutaho ariko nicaranye n'umuryango twagize analize ibintu byose turabona yuko ndakwiriye kugumana natwebwe urumva naciye mbashoke cyane kuko n'umuryango deja niba mba ngaha iki ndego ndafise umuryango w'amaraso ariko bo nibo kenshi tuba turi kumwe bakamfasha bitandukanye nk'ibyo rero iyo n'ubu musanze ndumwe ngaha ntago mfise umuntu anyagisha cyangwa ntafise kwa kuntu hano nirirwa muri studio ndiko ndakora ndumva yuko menga hari igihe canje kiriko kiratakara ariko wamaze igihe urabona kuva bibaye ubagiye kwirukana ubunye habaye iki cyangwa uvuga ati kwa kurira banze bicana kosa usabubwiye twaravuganye harejo twarayazi namubwiye ati sabiye mbega ko mwamwirukanye imisi yarenganye hazigiye ubwo ntibona yuko umengo mwamurenganije ko mu bigiye akoje bacamubwira ati biyabwo kugira ngo banze ngo akube hafi twari mu bihe bibi bigoye byabigoye ngena caguheberaho nyene mbega ivyo bintu ubwo bakurindira ico gihe we ku bwawe wavyumviye gute kugira ngo ucubona ati abajama gute biye nakwaje tena chere nico gihe mbonye batekoragira reaction nariyumvira mu mutima wanje kuko hagira umuntu urabona abantu kwiyumva none ko biriki bigira ko batabibona ariko sometimes ukabona ko bashavuye nk'abandi bari muri family barabona ko bashavuye tu batanyishimiye ariko nkabona sataguma nyereka umutima wo kunyereka ko menga nta cyabaye
ariko mu nyuma rero byaraje guhinduka naka gaseko gatoyi karahera ndabona yuko badashaka kuntwengera kandi kubera naragiye ngiye kubaza ivyerekeye platform zanje basi bishise platform zanje gute kuko platform zanje nizo jewe nyene bizogenda gute ndahasanga Bain arambwira ngo siho bari bagiye hantu ndavuga ntaco reka ntahe ariko ko ndamwandikira ntanyishure ngira hari gihazi basazonyishura nituce tuvana nk'abansi kandi yari umuvyeyi nusaba iki bugushira usa wovuga ati samwe impa wasubirayo ahubwo ndasaba abarundi aho bari hose bamfashe nta erega niwo muryango narimenyereye kandi nibo bantu mbona yuko bamaze kumenya jewe bamaze kumenya ico bashiza kuri jewe kandi nkambana yanshimira n'abarundi kuntu babandanya bakora uko bashoboye kose kugira nsubire mu muryango niwo muryango wanje ariko bavuga mu kirundi ati akanse baraheba ninagerageza igihe kinini nkabona yuko ngiye gusubira muri ya myaka indwi ntakora nzovuga abarundi rero mumfashe imfuvyi yanyu mbandanye impano yanje nta kundi ariko uko biri kose abantu benshi badeclarati mu mugire ikigongwe kuko nimba usoma amakomate kuri post za Satu bicara post za Impa vraiment bati mugire ikigongwe mwana muhege ni video isanzwe nta vyataye vyakbaye ibi nibi birevu sana abarundi ubona ko bakwa ico kigongwe hamwe bandanyije uko nyene uriza neza kuza bikunda cavuga uti nagomba babireke canke nk'inti genda finza nzoca kugira ngo bangire iki abarundi bakeneye icizere kuko je ndaberetse ko nataye icizere nabo bogita ariko reka tubananye tugwana ko nanje ndandika ntibansubiza nkandika ntibansubiza ariko ngira ijwi ry'umunyagihugu ryo kumvigwa cyane kuko nakubwiye ati ibyo abanyagihugu bemeje n'Imana iravyemeza bajya abanyagihugu nibo mana icyo bemeje kizokwemezwa kandi amarira yabo ni yaba menshi nusubira mu muryango nkasura nikachapa kazi nikapatia muziki mzuri yeah great mwabaze kuvyumva ni Bain TURO abanya dusako twamwazanira mwamubonye abatusigira vyinshi ko biri kose mwatahuye nibaze yuko nawe n'umuntu wese abantu sinzi munavuze ati utarakubitwa iryobuye utarabako anteribuye sinzi gusa ushaka gusanga bavuga umugani mu kirundi bati umugabo ataranigwa agaramye avuga ngo ijuru riri hafi Uja usanga wewe vyagushikiye video gasohoka mugabo uwora bakuva ngagushika nkajyanye metero 1000 abo bafashe ni video zisumbizo bari suko bimeze ni ibintu byinshi pasa ku isi none ubonye umukobwa afise inda babaye muri bluetooth ariko hari ibyo biba byabaye kandi biba byabaye ankashete ariko ijyanda niba effect y'ibintu byabaye mu mpisho so ku isi twese turacumura twese turagwa ariko iciza no kuvyuka no gusaba Imana iherezo ryiza kuko nta mwiranda hari kuko no munsi niba hari umuntu nosaba imbabazi nemeye ikosa akanka kumparira uyumvira ko niba nta mwiranda bari ku isi hagize umuntu yitaba Imana atambabariye wewe yarafise akaha naho ko bari gato k'Imana yokamubabarira cyo gituma kurekura umutima ugatanga imbabazi nawo nyine ubwawe biguhimigisha bikaguha amahoro kandi bigatuma n'Imana nawe ubwawe kurekurira Turo mugoraheza inyuma y'ibintu byose byabaye mbega ugiye gukora gute ugiye kubaho gute ubuzameze gute je ubuzima butanga kuba bad cyane kubera management yamfasha muri ibi bintu byo ngaha imibereho shopping ibintu bijanye n'ubuzima bw'umuririmbyi amadeplacement ya hana rero iyo ndiko ndabona igihe kiko kiregereza cyo cy'amalwaye n'ibiki ntabona aha ndiko ndaja neza navyo nyine biratuma numva yuko nihebuye niyumva ko ndi impfuvyi rero byakweri kuko ubuzima buragoye bro mu gihe udafise umuryango bihaye buragoye cyane uba sinzi ko aho wasanzwe bakuva kera etaje ya kane tuduga hejuru bana ko inyuma hose amateje meza mu Kinindo bari Kinindo cyane kibenga Kinindo aha ni mu Kinindo nuko baguza buragoye baramengo ntibugoye hano hantu babeto baguza buragoye gute myenge nzu menyo na nyeneyo mzaza bana ma etaje yoko sigwanje ariko ayo ubwo bikose mugupa ugenda mayameshuri nanje ndayabona mu bandi nakula kwa macho Turo bega city boy gute meze gute city boy is my blood ni kintu na creye ni kintu nkunda kandi nkuko ndiko ndafashwa nanje ndifuza ko
ejo nzofasha rero kizoba ntago abantu benshi baza ko nawe narayihevye ariko oya ni iri ngaha Chili boy in the house ya iyi ndayibuka kera igikora ibintu vyinshi mu gikora vy'amakava ibintu vy'amabeats ibintu vy'ama vyinshi cyane ariko gushikino sarabona yuko kuvugiye muri impo acumengura bi dropinze down nko fasi ushawe team zabikora cyangwa ubunye bavuye mu no wavuye muri impo ngo musubire kandi kubikora ko mu rumengo wacamba Chili boy oya nenda nayikumbuye ni turetse ko ari wanje ni logo nkunda ni logo inyibutsa byinshi nkibuka nkiri muri ghetto nkisaga studio kanje ka home studio nicarana n'abandi banegeri dukora ka beat dufise indoto yuko natwe tuzokumvirizwa rero inyibutsa bad life yanje ya kera kabisa kandi ndayikunda gose kandi ndazi ko muri future Imana niya mu buzima izozamura abandi izindi impano biciye muri Chili boy ego great reka nagushimire Bain TURO je ndashimiye cyane kumpa ijambo mu banyagihugu abanyakubahwa babandi bangwanira babandi bankunze batankundishijwe gusa ariko ni kubera umutima wabo w'ubuntu n'urukundo Imana yabahaye mba numva yuko ndi fresh mba numva yuko ndiko ndavugana n'abantu nishimiye Imana yampaye tu rero ni Imana msazi anyway kandi ashimira n'abakozi wa Black TV mu mutumbere hose tugume na Bain TURO aje kutubwira vyinshi vyerekeye ya video mwabonye yaciye atandukanye n'umuziki we musanze yagiye kubanda na Chili boy yiwe kuba muzi baramuzi cyane imyaka iheze navyo navuze Chili boy gusa ndayambaye ntabwo ndashobora gupanga programme yanje yibizokurikira ibaye uko nkabura izo mbabazi nzomenya ko niyo ngunganye ndazironse nzobandanya kandi ko iyi Chili boy so kuvuga ngo ni ikintu canje tu biri kose abantu bose ba muri Nord nta utayizi abaririmbyi bose yafashe abaririmbyi benshi yagize abantu batandukanye benshi ahubwo Sad B kwa numugiki ngo abandana na Chili boy kazi yako yani yakomera kwa mafuta sana ushaka kumufasha byanze ko bamwakira muri impaya cyangwa mugira ikigongwe musange muri Chili boy supporting hake ko supporting kuko myaka yahe bamusupportinga cyane nakunda cyane ndamubwira subscribe na like na comment ya mwese mutubwire ati mbega bimeze gute cyangwa imbaga akanomubwira Bain TURO kamubwire mbari kumusabira imbabazo bimusabire nimba musabira imbabazo ku gihugu ku banyagihugu ku bavyeyi kuri Nice Sky kuri Sad B Empire Avenue muri rusangi cyangwa ubunye bwo wavuga uti je navyakira ukuntu ukagicuvuze kugira ngo tushe kumenya mbega bimeze gute ndakunda cyane ciao ciao